Ndimana Ferdinand turamwakiriye aje avuye Intwaro yimukiye no Burundu rero turabakiri muri twebwe hanyuma tuko turabona ishigwa kuva mu yindi yahera nibaza ko mwene wacu Janvier ahava atwibutsa icyo tuba turiga kugira ngo tumwibutse cyane tumubwire icyo ku mayange tuba turabona muri kino cigwa cyacu. Icigwa cyitwa ngo comprendre l'autorité, gutahura uburongozi. Gutahura uburongozi, comprendre l'autorité. Tuko turabona ndibaza ibyo hanyuma twari twabonye iki uheruka niyo nyibutsa twari twabonye kuva tanga kino cigwa naho giciye ko nyaragurika karibu ndiye nyibutsa cyane yashiranje rero yari niho yarari twabonye yuko uburongozi bwose buva ku Mana. Amen. Kandi Imana ifite uburongozi kugira ngo umuntu wese amenye ko afise ahagarukiriza afise ikiri hejuru yiwe atari we kubirengeye bwose mu buzima bwe kuba afise umuntu ari hejuru yiwe w'umurongozi yubaha yumvira ashira amubwira amategeko amuhaye. Amen. Ni neza cyane abivuze nka byose ibyo twabonye introduction twabonye yuko ikintu cyose gitegereza kuba gifise ukirongoye cyane kiri hejuru yiwe kiretse Imana yonyine. Amen. Kiretse Imana yonyine abantu twese dutegereza kuba dufise umuntu ari hejuru. No mu ishyamba baravuga ngo intambwe niyo mwami w'ibikoko, sibyo? Baravuga ngo intambwe niyo mwami w'ibikoko, ngo iyi ntambwe ivuze waba uri muremure nka girafe, waba uri mugufi nk'akabeba, utegereza kubyumvira. Amen. Rero ikintu cyose cyangwa umuntu wese ategereza kuba afise ikintu kiri hejuru yiwe, itegeko rimugenga mu gihe ari hafi y'isi. Haleluya. Ni kugira ngo ducungere nk'uko yakabivuga message yanjye, kugira ngo habemo urutonde mu kintu cyose. Amen. Kandi twabonye yuko hariho danger cyangwa akazi gakomeye mu gihe umuntu adafise ikimugera. Mbega hariho umuntu yoba adafise ikintu kimugera. Bari abo twita abakingayi bapinga ibintu byose, atakintu na kimwe, atabiteko na rimwe imufata. Hageze kuryama we ahandi kukabyuka, haba mu rugo cyangwa haba mu kibano cyangwa muri kati, ugasanga na chef de kati nta jambo asavuga. Haleluya. Ya ugasanga no muri eglise wiwe nta muntu n'umwe afise nta ari hejuru yiwe. Arinjira ashatse agasohoka cyangwa ashatse akicara agombe ahateguriye bamwe agasanga niho yicaye. Mbega abo bantu barahari, baba bahari baba tutabagarariye. Iyo twumvise ijambo autorité cyane ubutegetsi uburongozi, turumva nk'ijambo soumission cyane kujya munsi y'uburongozi. Sibyo? Habwiyemo soumission haba harimo na rebellion. Ibintu bigenda bijyana. Kuba umugarariji, kuba sumi kujya munsi y'uburongozi bw'umuntu no kuba umurobere, ibyo bintu ni habi. Kuko turabona icigwa cyitwa ngo gutahura uburongozi. Seho mwari muri kuko turaca ku mayange twihuta. Turabonye muri 1 Corinthiens 15 Abikorinto ba mbere 15:28. Abikorinto ba mbere 15:28.
aho tuko turabona ikintu cyose ko gitegerezwa kuja munsi y'uburongozi bw'ikintu. Ata burongozi buhari hacaho ico bita akajagari canke kumugarariji. Haleluya, ukaba umugarariji. Mu Kirundi havuga ngo iki wahashitse? Amen. Wahashitse? Udusomera mu Kirundi? Abikorera wa mbere 15:28. Mu Gifaransa havuga ngo lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. Je vais apprendre ici. Maintenant c'est bien Ego. Abikorera wa mbere 15:28. Ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose niba n'umwana ubwiwe azoganzwa niyamuhaye inganji ya byose. Imana ibe byose muri byose. Ibe byose muri byose. Bivuga ngo harimo soumission. We niyamara guherezwa byose, nawe Imana igaca imushyira munsi nawe y'uburongo. Ni ukuvuga kimwe cyose kigenda kiragira gutya kugeza aho Imana yo iba odesi, iba yo hejuru, iganza byose kuri byose hejuru. Ni ukuvuga umuntu navuga ngo urabyara umwana, umaze kubyara uwo mwana wawe agabyara uwundi mwana. Ni ukuvuga uburongozi bugenda buraduga. Twumve tumva ijambo soumission kuja munsi y'uburongozi. No musuraza kubibona ingene umuntu ashobora kuguma munsi y'uburongozi bw'umuntu. Amen. Ukiproteja ni façon cyangwa n'uburyo bwo kwikingira. Kuguma munsi y'uburongozi bw'umuntu ni façon yo kwikingira. Na kaga cyane rero twabonye ingene ba Adamu na Eva ingene bavuye munsi y'uburongozi bw'Imana, ingene bashiye baja mu buja, baja kubaho nabi, bari babayeho neza muri Edeni. Haleluya, sibyo? Twabibonye. Hanyuma kandi twarabonye yuko uburongozi bwose buhari kugira ngo bugire urutonde, tugire urutonde ibintu bikorwe neza. Ata burongozi buhari, dufatanye akarorero, ata perezida dufise, mbega igihugu coba kibayeho gute? Ata chef de quartier hari muri quartier, mbega abantu bagwanye ninde twotabazana byogenda gute? Amen. Uburongozi bwose buhari, mbega mu ishengero ata pastor ahari, mbega ishengero byo bimeze gute? Amen. Ibintu byose rero uburongozi bwose buhari kugira ngo habe mu rutonde ko turibukanya byose twabonye. Hanyuma twarabonye kandi ko uburongozi cyari cyo, sibyo? Twe twahabonye aho cy'uburongozi buri. Haleluya. Ninde wanyibutsa icy'uburongozi buri? Uburongozi ni iki? Nta n'umwe abyibuka. Uburongozi ni itegeko cyangwa umuntu yawe tegeza kudubaha atashinze bisawa. Haleluya. Amen. Gushika muri sawa turi kumwe. Hari ufite ikibazo ubwo turibukanya kugira ngo umugenzi wacu tugere tujanye umwanya ko dufite umushitsi wacu mushasha kugira ngo yisange muri kino cigwa. Tumwe bose ibyo twabonye ngo umuntu canke itegeko uhabwa rigufasha hanyuma ukaryumvira ata kintu urinze kubaza. Amen. Haleluya. Mbega nibyo turatwumvira tutasha turinze kubaza. Iyo tuvuze ngo tuje kwandikwa hagera amatora ngo ntitwiyanditse mu bantu. Haleluya. Hageze gutora ngo ntituzatura abantu. Twabonye kandi yuko uburongozi ari umuntu agufise kububasha kandi utegerezwa guhereza icegeranyo. Amen.
umuntu w'Imana ukaba uri ngaha uzi ko hariho umuntu agufise ko umurongozi kanaka tugenda gutanga raporo. Amen. Tugenda gutanga raporo. Ikintu cya mbere tuzaza uno munsi, ikintu cya mbere cyatumye Adamu na Eva cyangwa isi gushwa uno munsi iri mu kaga gushwa uno munsi turi mu byaha bitagira uko bingana cyangwa tumera uko tumeze, ni ukubera twabyaha ko dutanga raporo. Twifuza gutanga raporo nziza gusa, twifuza gutanga raporo nziza gusa, kuvuga mu bintu byagenze neza, kuko imigenderanire uburongozi twavuze ko uburongozi bwose buva ku Mana. Uburongozi bwose bwatangujwe n'Imana. Imana niyo yatanguje uburongozi. Amen. Niyo yatanguje uburongozi, niyo yahaye umuntu ngo nugabe uganze ibi bintu byose. Ariko twavuze ngo kandi uburongozi ni ugushiraho itegeko utegerezwa kubahiriza. Iryo tegeko ukaryubaho, ni umuntu agufise kubasha wo gutegeka ikintu. Imana yategeka Adamu ngo kiriya camwa ntuzogikoreko. Amen. Hanyuma Adamu biramushikira, aragira ane, arakira. Akiriye ibunanira kugira ane, gutanga raporo, acarahunga. Amen. Kama twabyumvise ngo mu masosiyete kanaka umuntu byamudabanganiyeko ndege cyangwa umuntu byagenze n'uko arahunga. Hakuza agatangira raporo avuga ati mukuri je byangoye mumbabarire kunuku mu mpano uko bishoboka muga mumbabarire, usanga byama bigenze. Amen. Haleluya. Niho turi. Yego, amatara rero byinshi turabona ko umurongozi wese yaba mubi cyangwa mwiza yakurongoye icyo gutegetse gitandukanye n'ijambo ry'Imana ucamirira kure. Naho twavuze ko agura itegeko atashinze gusaba, hariho ibyo tuza kubona munsi autorité direct, uburongozi bwishikira mu mutima utegereza kubanza gukonsulta kugira ngo wumve ko iryo tegeko rihuye n'ijambo ry'Imana. Bidahuye n'ijambo ry'Imana shaka bari perezida wacu Neva mu minsi nyakubahwa kuko ndabubaha bose mugabiki ntashobora. Amen. Haleluya. Hanyuma twabonye ko akarorero twabonye Meshaki na Shadraka na Abednego ngene banse kumvira umwami nuko nihoza neva mwati mwebwe rero ndabwiriye Imana musenga mwebwe siko bimeze. Kumva ko ushobora kwanka ukavuga uti naho ndabubaha mukuba ariko sindafitiye mumbabarire ikintu kinashobora kugera kuri yo gufata decision ku cyo kintu kiba ari ikintu kibahagitaye, kiba ari ikintu kizana kubera ko urukundo ufitiye Imana. Amen. Kuko turashaka kumayange amatwarabonye kandi ko uburongozi atari ubwo kwizina gusa. Niho twari tugeze ndibaza uburongozi si ubwo kwizina gusa, urakeneye kandi ndakeneye kugira umuntu afise kwijambo. Amen. Haleluya. Kugira umuntu afise kwijambo ampanura inyuma y'uburongozi direct. Turaza kubona ubundi burongozi niyo tugomba twinjiye mu kanya, ubundi burongozi bw'ubundi bwoko kugira ngo tugende tuja munsi y'uburongozi bw'abantu kuko Imana yabitegekanije kuri iyi si. Haleluya. Amen. Twinjire rero, twari tugeze hehe uheruka? Ubwoko bw'uburongozi. Twari twagize ngaha autorité direct cyangwa uburongozi bwishikira. Twavuze ko ubwo burongozi nibwo bwishikira mu buzima bwacu. Amen. Niyo twatugeze. Turavuga rero ko abatwara ubwo burongozi harimo Mana Data, Mana Mwana, Mwana Mutima Mweranda cyangwa Impwemu Yera. Data, Mwana, Impwemu Yera hamwe n'ijambo ry'Imana. Ijambo
ijambo ry'Imana ntiriza kuja ngo rije mu kibanza c'Imana, ariko niho Imana itubwiriye. Haleluya, niho Imana itubwiriye. Amen. Hari ababa bagiye amahishurirwa n'ibyo, ariko base yacu, urufatiro rwacu nk'umukristo ni ijambo ry'Imana. Rero tuko turasoma ijambo ni umuntu w'Imana twakuguruye. Amen. Haleluya. Ngo ni ijambo ry'Imana ngo ni inkota y'ubugi bubiri. Katino kongera katariya bitandukanye gupfa n'umusokoro. Bisigura ngo yuko barisoma birafise ico riba rije gukora. Haleluya. Birafise ico riba rije gukora, ni Imana ibikira kugira de busha oreille kugira ngo ikubwire ibyo ubwo burongorozi. Murazi ko perezida yari kari mu muntu. Tugari tubona muri televiziyo bavuga ngo jewe perezida Ndayishimiye Evariste ndimitse Monsieur Kizaeli ngo abe atwara intara ya Bujumbura. Siko bihora bigenda. Ahubwo yandikete twabibona ko rasiga muri WhatsApp ngo decret president. Sinzi ko ngere bavuga ariko ngo decret presidentielle canke ibintu bijana. Ukabona ikete ko rasirikira yibika abantu nka munani. Kandi abo bantu babonye iryo kete baja ku butegetsi. Sibyo? Kubera ariko gusa sinyatire. Iyi rero niyo sinyatire y'Imana. Amen. Iyi niyo decret y'Imana. Iza kugutoza imbere, kuko ijambo ry'Imana ritubwira kuduhanura, kudutoza imbere ni hano. Amen. Nico ijambo ry'Imana riba rije gukora rero. Rero twaba twandike ngo ubu nibwo burongozi zina kiremwa cyose kizotanga ko icegeranyo. Ubu nibwo burongozi zina kiremwa cyose kizotanga ko icegeranyo. Ibyakozwe no mu 5:27 Yakobo no mu 5 yangeni gushaka muri 9 Amen. Niho bavuga ngo bamaze kubazana babashira mwikombe, umuhereze mukuru arababaza ati mbega ntitwabihanije cyane kutigisha muri rya zina, none ramujuje Yerusalemu inyigisho zanyu, icyo murondera no kudushira kw'amaso ya wa muntu, niko amaraso ya wa muntu. Maze Petero n'intumwa barabishura bati igikwiye ni ukumvira Imana kuyirutisha abantu. Mukirundi sinzi ko kumvikana neza. Igikwiye ku murongo wa 29 ngo igikwiye ni uko twumvira Imana gusumba ko twumvira abantu. Amen. Nikwerekana ko nibwo burongozi bwa mbere butangura. Hakumvira umwana w'umuntu wo kumvira Imana. Mwumve neza ko bari imbere y'abakuru. Bari imbere y'abakuru. Mbega uri muri ba bantu bahagara imbere y'abakuru ati hakumvira mwosherane. Nisemo rero tumanumvira Imana. Murazi ko hari abantu bagushiraho. Papa wanje niwe yakunda kumbwira ngo muraze mugenda na politike naho ni kubera ko nzi kenshi iyo umuntu aguhaye igiti aba afise ikindi kintu akwitezeko ko kumbura nawe ejo hari ikindi kintu uzoha gukora inyuma y'ibyo. Hari aho bishika sibyo? Ati rero wowe nk'umukristo uri pastor akarorero umukozi w'Imana nawe umukozi w'Imana, ejo ubaye guverineri hagati y'umukozi w'Imana n'ubu guverineri, ushitse mu biro uri guverineri ugacuta mu kuvuga ngo turabana none gashaka turabana none mu isengero dimanche uri pastor, mu yindi minsi uri guverineri ugatanga kuvuga ngo turabana
uzi ko turi abantu urumva haje wowe kanoti ugashira hano haje ugira ati ndaguhagaze ku nuko ugashira mu yindi minsi ukaba mu guverineri wo ku isi hakumvira umwana w'umuntu hakumvira ibindi bintu by'inyuma y'ijambo ry'Imana uwo tuma wumvira Imana nk'uko Petero yabivuze amen. Hanyuma kandi mwandike ngo nibwo burongozi kandi budaharirizwa. Ijambo ry'Imana ntiriharizwa amen. Imana ntiharirizwa. Nibwo burongozi kandi budaharirizwa ikirore twirabamwo ngo tumenye ko koko twagamburutse. Icyo kirore twirabamwo iyo ugomba kumenya ngo nagambutse, ugomba kumenya ngo by'ukuri ndi mu nzira nziza. Uri umujene ntuzohava urabapapa na mama cyangwa urabe ngo aho mpagaze by'ukuri ndiko ndumvira ni sawa ndiko ndagambuka. Ikirore twirabamwo cyonyine ni ijambo ry'Imana, ni Imana turaba amen. Turiko turabona kandi murazi ko turiko turabona icigwa ubuzima bwo kumvira bigenda bifatanye rero. Ukumvira ijambo ry'Imana, ukumvira Imana wiba kuko twize muri kino cyo sinzi ko murabishikira kumbura hari gihe musanga mutarabishikira muri cya cigwa aho tubona yuko ukwizera upimwa ukumvira. Notre dimension, notre foi est pesée sur la dimension de notre obéissance. Uburyo twumvira nico gipima Imana ikoresha kugira ngo by'ukuri imenye ko tuyizeye amen. Turabona akarorero Ibrahim, Aburahamu igipimo cyonyine cyatumye yitwa sekuru w'amahanga niko yumviye amen. Ni benshi turabona mu Baheburayo 11 kuva ku murongo wa mbere barabashungurura benshi bakabavuga baravuga byose uriko urabyumviriza urumva ko biza bidutumbereza mu kumvira amen. Byose bababwira ngo naka yagize ibiri ukwizera kandi ni uku kuntu naka yagize iki kumvira Imana kubaha Imana kuba byose uri munsi y'ubwo burongozi bw'Imana. Nicyo kikubwira umuntu agamburuka, nicyo kikubwira umuntu yumvira usumba uko kumvira abantu amen. Hanyuma kandi ubu nibwo burongozi rero nibwo burongozi bukwiye kumvira imbere y'ubundi bwose. Hanyuma turabona ubundi burongozi bugira B, autorité indirecte. Autorité indirecte noyita mu kirundi ni uburongozi kumbure bwashyizweho, uburongozi bwashyizweho autorité indirecte uburongozi bwashyizweho bwanditse ngo ni uburongozi bwatanzwe n'Imana. Uburongozi bwatanzwe n'Imana ku buzima bwacu. Ni uburongozi bwatanzwe n'Imana bisigura ngo twaravuze ngo uburongozi bwose buva ku Mana. Abaroma 13 ku murongo wa mbere niho twabonye ko bose bakwiye kubaho, abarongozi bakwiye kubaho kuko ata burongozi na bumwe butava ku Mana amen. Uburongozi bwose buva ku Mana, ni Imana iba yabutanze. Ni ukuvuga ngo hano hariho Imana, hanyuma Imana iraderega uburongozi amen kuri bane. Tugomba tubone rero intambwe ku yindi. Nifuza rero ko mutoza murabivanga, umenye aho uhagarara, umenye uburongozi bwawe aho bugarukira amen. Hamwe umenye naho utanga raporo. Urasharije
bamuhira papa na mama waravuyeyo utanga raporo kwande. Amen. Ugomba kwikingira hano tukinga kwezi gira umuntu uhereza raporo mukigute urashobora kubaho kuva kuwa mbere ukabyuka kuwa mbere gutora ubuzima bwawe ukabubaho neza mu ijoro bisaba muraze iyo kenshi bakunda kuvuga ngo abahungu iyo badafite abasheri ubajyana umwanya bashakiye mugabo uzi neza ko ufite ubusheri hariho mesaje utegereza kwandika mu ijoro. Amen. Hariho raporo utegereza gusaba byagenze gute uno munsi buriho gute waraye neza waye urumva byagenze mu gitondo ukavuga uti raporo uretse ko twebwe abakristo hariho raporo dutegereza gutanga ku Mana. Akenshi abakozi dusenga mu ijoro kugira ngo tuvuge ngo Mana ducunge ijoro tuze kuba neza turinde indoto mbi dusaba protection y'Imana nk'abantu spirituel twibagira ko turi abantu bafise abantu turi munsi y'uburongozi bw'Imana dutegereza gutanga raporo nyine umunsi wagenze. Amen. Atari gutextinga gusa umusheri ariko atari no kubwira ngo madamu mbega byagenze gute mu gitondo byagenze ko nagiye hanaka navuyeyo burya byavuye bisi byagenze kuno ugatanga utwo raporo duto gutyo mugabo uyu ukaza gusubukira ngo reka dusengere dusaba Imana idufumba Imana iba yabibonye. Amen. Imana iba yabibonye muko Imana yashaka ko tuyibwira yashaka ko tuyigora. Amen. Buri wageje mu Imana rivuga ngo uwa muntu umuntu w'umubosi hanyuma umubanyi wiwe arakira abashitsi hama yakiriye abashitsi abona ntadafise abazimana mw'ijoro hagati aragenda ati ubwo urasha ntabara avuga ati je ntabyo nzi ariko kumura sha ndeka yagiye kugurura gusa kubera ko yamugoye. Amen. Imana irazi ibyo byabaye umunsi wose mugira kerera raporo yakerera raporo mugiye ati wa muvuga ndaranyuka reka ntange raporo ni boss wacu. Amen. No mu boss w'Kristo. Haleluya. Rero hariho icyiza cyo kugira umuntu atanga ko raporo niwe Jege natangura gutanga raporo mubabare byose ndatanguye kera ndatanguye kuba yatanguye gutanga raporo niwe natanguye ko ndiko ndabaho byavye kubera naraze kabundi akadetaye kose ndakandika kubera ko ndazi ko ndugatanga muri raporo nyuma y'ukwezi barasaba raporo urasaba raporo sawa rero hagize ico ikimbago ndandika kuwa kabiri ndandika raporo financier no amahera yinjiye ndandika hinjiye murazi ko abantu badashobora batamenya amahera bakoresheje ku kwezi urayamenya bose ku kwezi bavuga tujye na perezida yinjiye akoresha sigaranya akenshi ku kwezi ushobora kuba uri mwigisha cyangwa uhemba ku kwezi nk'abandi bose mugabo ushobora gusanga mu bintu yahoce miliyoni na 10 mwo kubera ubona yawe waje kandi yahe isigaye bizero ukavuga ati gahunda ndani dukeni gahunda ntabwo yakize mugabo urazi yo tanga raporo ku kwezi cyangwa nyuma y'indi ukavuga ati buri munsi uzane hakene yo kwandika ibintu byambaye ucubira nyuma y'ukwezi ubira bigere bimeze ubutumana gahunda n'igihangane gahunda ndabaye. Amen. Uragira experience urabona umuntu haraporo n'ahantu bari mu wawe tugiye ubudadije ngo haraporo kwezi ko twazanye ni byiza sibyo rero no gucungira no guhana impano ati nasomye raporo yawe burya ni ubutaye tugira ukuboko. Amen. Urabona rero ukuntu Imana yashishiraho ayo mawutabiti. Amen. Hano Imana yashaka amakarimu benda muje kwinjira ndazi ko mwabarongozi aho muri hose murubashe murafise uburongozi aho uri hose nawe ndazi bafise uburongozi aho uri ndazi agace gato uri umurongozi muri reka kurega karimu Imana mu kurema yavuze ngo
mw'ijoro hari ukwezi n'inyenyeri, ku mutaga habeho izuba. Biratandukanye. Iyo tubonye izuba n'ukwezi bihuye ku mutaga tuba tuvuga ngo hari ubwira kabiri. Kuvuga ni ikintu cy'imboneka rimwe. Kuko Imana ubwayo ni Imana isekara itarenze uburinzi. Yavuga ngo amazi najya aha isi nayijya aha. Iyo Tanganyika irenze isi n'urudubi, niyo urenze nawe akarindwi kawe ni urudubi nyine. Amen. Imana niba ishaka kurengaho akarindwi kawe ku isi, ego urafise urutoki mugabo se mwana hari igihe mubabarire sinkava ndamuvuga uwo muntu. Ni umuntu yiga muri senigako, hano muri isi wacu yarize tukonvasiyo twambara kuri ensinye ikimenyetso cy'umusaraba, hari umusaraba ukuntu hari amabwiriza ya mama akeneye umusaraba. Hanyuma umwigisha aramubwira ati ni ukuri jewe sinzigera nambara muzoshaka gukora amanota yose mushaka sinzigera ndabyambara kubera ngo hari k'umusaraba. None gashawe mbona uko kujya gare ndagufata urugendo bugiye ashaka umuvyeyi amutunyuze ati umuntu nyagi aragenda araza nasi azanye se kumubwira amubwira ati bamuhoye ko nashamba iki aramwereka asanga ari umusaraba. Oho umwana wibakwigirana isi ishuri none ibintu ngubona bo kwigisha iki ibintu ngomba ibintu nk'ibi ubona ngo wakwigisha icyo ubundi womenya twigiye niho gufata umwana akamujyana. Amen. Kandi ryari ishure ryiza pe, ishure ryiza rimeze neza ryifashe neza mugabo kubera ako kantu k'agadetaye gatoya ni nk'uko hariho abantu gushika n'ubu bavuga ngo ibintu by'uburangamuntu none ngo murabona ko ndi umuntu muratwara amayivu none gutunga akarangamuntu bigutwaye igihumbi nako mujya rurengera na bitatu canke sinyibuka neza rero igihumbi n'atanu n'ibindi n'atanu bimuraye bigutwaye kuza kuyiteranya n'abantu buri gihe urenza akarindwi ukagerageza kwinjira muri leta udatwara. Reka ndakivuge gutya abarundi dutahurane, winjiye mu kintu udatwara ukagerageza gucinjiramo nk'umugaratizi nk'umuroberi kiragusambura nta kabuza, kiragusambura kandi urapfa. Haleluya. Twumva abajene baduhendwa ugasanga two turaja mu igumuko kandi kenshi usanga ari abakristo. Amen. Umuntu usakagara imbere usengere leta yacu iramugaye ibyo bigumuko duhindure leta ibintu y'ibyo tukaba twebwe nyine abakristo ariko duhagarara imbere tukavuga ngo dupingere akarindwi kawe kari hejuru bibiri y'ikubwira igikurikira. Amen. Dusengere uburongozi bwacu. Amen. Petero wa mbere 2:13 birabe. Petero wa mbere 2:13 19 usome. Arwashitse umwami wacu ubukuru bwose bwashitseho n'abantu bukangukira ari umwami kuko ari we gahita canke abakuru kuko ariko atuma guhana inkozi z'ibibi no gushima inkozi z'ibibi kuko ivy'Imana igomba ari ukugukora neza kwari kuba agahoromerabuntu ku bantu b'imburabwenge batagira ico bazi ngo mube nk'abidegemvya ariko atari ukugira umwidegemvyo wanyu igitwikirizo c'inkinzo ariko mube nk'abagurano b'Imana. Amen. 17 mwubahe abantu bose mukunde bene data utinye Imana mwubahe umwami. Yego. Amen. Shaka ubwiriza kuko umwami wacu ngo ubukuru bwose bwashizweho n'abantu
mu bugamburukire mwumve icyo dusabwa n'Imana mwacumvise niba duca kurengana rero muri iyo komite yanjye itari mu burongozi bwashyizweho n'Imana. Imana yo yaratanguye icyo tugenda mu gitabo cy'itanguriro sibyo. Imana irarema isi n'ijuru, hanyuma irarema ibiri ku isi, irarema ibiguruka, irarema ibintu byose. Havuye ibyo uza kubiganza neza n'umwuka. Amen. Hariho Adamu n'umugabo sibyo. Umugabo muri iyo ngombwa mwabonye ubutanga raporo ku Mana umugabo none yagiye ngo kera se ntabwo raporo mwebwe nabo nizere ko mubibona nyakiri uwo ngibona natazaba raporo bataraba. Amen. Nawe ntabwo raporo wahawe sibyo, kubera ko iyo perezida avuga ati jewe rero udashyizeho uwo nokwita premier ministre, yewe ni perezida ni ngaha yashyiraho premier ministre hano, hanyuma ndashiraho abashikiranganji umwe wese mu gisata ajeje. Turaza kwibona ingene habamo icyo bita delegation de l'autorité, habamo uguhererekana uburongozi. Iki rero ihera kuri Adamu, isawa ihera kuri Adamu rero Imana yamushyiraho, imaze kumushyiraho ishyiramo itegeko ryo bikaba twigamo itegeko ritashu Adamu yashyiraho ngo n'agashaka umugore bakareka abashaka amategeko nk'aya, yamuhaye itegeko rimwe ry'ubuganza ibintu byose ibikongo byose. Nyuma y'Adamu haje hazana sibyo, ashaka mu cyo bita umuryango. Eva acaza wabonye hasa umugati wakoze ibyo burinzi ndatonda amafaranga kandi harakomeye ko Eva araza. Nyuma ya Eva Imana ishyiraho akondo sibyo, baramaze kudekona. Imana irabakuye muri muze ya kwishamba bararondotse haragiyemo kanini nawe sibyo. Amen. Nyuma yaho rero turaza kubona abandi haza abandi twikango muri Bibiliya haza bamwe twikango baseti. Nyuma yaho abandi bana nyene urumva baraza ashaka icyo bita tribu sibyo, umuryango. Nyuma yaho umuryango hariho umuryango baca barateka, hari imiryango 10 y'Isirayeli none aze gusaba ko ikiba ndende muri abo bacatogamo abashira imbere y'Imana. Amen. Abazana imbere y'Imana aribo bahereze sibyo, ashaka baradamo rero kwerekana ayo madimension. Amen. Mugabo tunga imbere y'uko wowe pastor yinjiramo, imbere y'uko ujya mu muryango ndaje muramuje kuramukanya muri kwa pastor sibyo, uraje kuramukanya. Hari igihe rero madamu cyane cyane nibo bakunda kugira ashobora neza n'umugabo atararira ayizima no kumukozi w'Imana. Amen. Menya akarimi kawe mwandike umuryango nimero 1 turi ngaha. Umuryango niyo autorité indirecte ya mbere yatanzwe, nubwo uburongozi bwashyizweho bwa mbere. Amen. Umuryango hagati y'Imana n'umuryango nta kintu gihagaze. Naho uri perezida nicyo gituma kenshi abarongozi kenshi bitugora ingero twifata turi muhira. Iyo umugore aba ari umurongozi, umugabo akaba ari muri ya kondisiyo bisanzwe, usanga ari umurongozi abutahana muhira kubera ko atahura iki, utahura uburongozi akarimbi kiwe ntaramenya aho kari. Amen. Uri umupastori yaje bakagutora muri leta, menya akarimbi kawe aho kari. Amen.
uri pastori ukaja kuramukanya mu muryango kanaka cyangwa ukaja gukemura ibibazo by'umuntu kanaka, menya akarimbika waho kari. Haleluya, amen. Hagati y'Imana n'umuryango nta rindi otoriti ihari, kuko Adamu na Eva nibo bashyizweho inyuma y'Imana, inyuma yo kurema ibintu byose. Hanyuma Adamu na Eva nibo bari baganje isi yose, Edeni yose nibo bayiganje. Amen. Ni ukuvuga wowe pastori cyangwa wowe murongozi kanaka, guverineri cyangwa indi, wowe uzi inyuma y'umuryango. Amen. Umuryango niwe soko, niwe nkomoko, niwe ushobora kuganza intama zawe pasta. Nta muryango uhari ubyokunda wowe bakurana. Amen. Twandike rero umugabo, akarongo ka mbere. Twandike umugabo. Twanditse ni ukuvuga kuri B, iyi yari B, rimwe umuryango, sibyo? Akarongo ka mbere umugabo. Umugabo uturongo tubiri niwe mutegetsi mukuru mu muryango. Abagore bamwe ku muranyumva murabyumva, bya bintu ngo bya senkani senkani bimwe bigezweho muri iyi si, cyangwa ibindi bintu ngo byango ngo baradukinisha ngo baradukinagiza. Niwe mutegetsi mukuru mu muryango, niwe mutegetsi mukuru mu muryango. Abanyefeso 5:22. Abanyefeso 5:22. Yego, avuga ngo bagore mugambukire abagabo banyu nuko mugambukira umwami wacu. 23. Kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza wacu ari wo mubiri wiwe. Amen. Ndakunda ukuntu Bibiliya igenda irashushanya bya bintu bwo turavuga, bwa butegetsi bwo hejuru, bwa rya otorite direkiti igenda irayisanisha n'umuryango. Sinzi ko murabibona mu mirongo yose ivuga umugabo n'umugore, bagenda bashushanya. Urumva nta kintu na kimwe kingana n'ukubaha cyangwa urukundo umugabo yakunda umugore wiwe, kuko ari rwa rukundo rugenda rugererana na otorite direkiti, ya otorite yo hejuru. Bagenda bagiranya ngo kujya Kristo akunda ishengero. Amen. Kujya Kristo akunda ishengero ariko umugabo akunda umugore wiwe. Murabyumva? Mbega birakunda, birashoboka. Za nkundo z'ubu pasayeri kamwe birashashoboka, biriho. Duhanure umufere wacu hajya atarajya mu yandi. Mbega azobishobora gukunda nkuko Kristo yakunda ishengero ryiwe? Birashoboka. Yego birakunda, kuko n'inkomezi Imana ivuga, kuko niya otorite indirect Imana iba yaguhaye ikugira nk'umutwe, ko tugiye ngo nk'ako umugabo n'umutwe w'umugore wiwe, bivuze ngo niwe lo chef, niwe uri hejuru. Amen. Hanyuma nyuma y'umugabo hacakurikira umugore. Umugore twabyumvise ni ukugambukira umugabo. Kugambuka ni soumission. Soyez soumise, mu Gifaransa niko bavuga. Soyez soumise, muciye bugufi. Hariho abagore uzabumva ngo umugabo ngo yaciyemo ngo divorce. Murambabarira jewe sinuwase ntashyigiye kirekire nubatse. Mugabo kubera iki kigo ni ishuri rya Bibiliya, sinzi ko ikintu cyotuma divorce. Bose ntabyo no shingi naye neza, mugabo mu mutima wanjye ndumva ko mfise raporo nigeza gutanga, kandi uwo ntegeza kugiha ntujya nyene niragenda nzuba ndayikiherezanya. Amen. Mfise raporo nigeza gutanga buri kwezi, mfise raporo nigeza gutanga buri ndwi, mbega nzoca ndayihana. Amen.
kubera uburongozi rero nashizwe munsi na kuri bwo ndisumize. Amen, ndisumize. Malgré uwo muntu muba mubakanye kumbura ari n'umuntu umwe kameraniye neza sana mu kirundi bavuga ngo ntazibara zidakomana amahembe. Ayo mahembe nyene murakubitana, ayo mahembe akaza akagwana mugasubiza hamwe. Amen. Kubera ko muri munsi y'uburongozi bw'Imana. Ambisi rero munsi y'uburongozi bw'Imana indirectement priya Imana igereza uburongozi uyu nyene nani kamereza uburongozi nk'umugore ugamuruka ryategeko ndababwira yuko udategereza no kwiyumvira kugira ugihubahirize kuko rivuye direct ku Mana. Indirectement nani ndatanga raporo. Amen. Mbega rya tegeko ryanjye ukura ryubahiriza ego canke Haleluya. Abagore rero bakora amurikira hajya. Mbega wewe hageze gutanga raporo hano kwanda biragenda gute? Ubwo sindura n'ubwo n'ubundi ngo wakonsoma ngo umusoma jewe ngo n'ubundi ngo urabona ngo ntakijijwe haca hajamo kakandi ngo maze ibyubu by'amadini byaje umugabo akijijwe umugore ntakijwe ni ngorane. Umugore akijijwe umugabo ntakijwe naho nyene icuka kandi ukijijwe ari mu rugo. Amen. Mugabo ugaca wumva umenga n'abana birahari tujye ku kagatatu kugira ngo nawe nyine wumvire ntitujye mu bagabo n'abagore gusa, abana ba Kaini na ba Abeli na ba Seti bose bajyemo. Abana ubusigaye kuri uyu muntu haravugamo abana mu Banyefeso nyine umenga niho babivugamo abana. Mwubahe ababyeyi banyu, Bibiliya itubwira ngo abana mwubahe ababyeyi babo niho bazobona kuramba. Rero ukaba ugomba kumara iminsi nk'isazi rero utakuba umurongo uca wica. Amen. Ubaha ababyeyi, ubaha ababyeyi. Amen. Haleluya. Amen. Rero hariho nabwiye ko buri rugero rwose rwose akarindwi kabo. Amen. Nubwo wiyumvira ngo jewe kubera mu kujijwe umugabo wanje ntakijijwe gusa ndamusumba wari ibintu byinshi kugira umuntu ari spirituel gusumba nande ubundi. Abana domena hari umwana ashobora gusuzugura ababyeyi kubera ko wewe kumbure narakiriye Yesu mwana narakiriye urumva ababyeyi banje baracana inzoga baracagirana baracara ababyeyi bawe. Amen. Turi kumwe? Baracara ababyeyi bawe uko bari kose ni ababyeyi bawe kandi n'uburongozi bashyizwe hejuru. Mu gihe utabubasha kujya nyene bari kitake kubera ikibazo. Amen. Hari umuvumo uri kurirekuriraho kujya nyene ngo tubasha Imana turaza kubona ubugararizi aho bwadushize ubugararizi hoberiyo urobeye kubarobeye. Amen. Abantu butuzana. Haleluya. Nuko rero twabike twakivuze ngo tubashobora kucandika nta na kimwe amenye neza inyuma y'uburongozi yishikira kuvuga après l'autorité directe ni kuvuga Imana après l'autorité directe cyane inyuma y'uburongozi bwishikira mu tuzitizo Imana hakurikira uburongozi bw'umuryango. Vient ensuite l'autorité de la famille. L'autorité indirect ari mu muryango. Haleluya. Amen. Nena kivuze ko ata muntu aje hagati. Cyatubona rero icya kabiri kiduhuza twese. Icya kabiri kiduhuza twese. Yaba bakijijwe cyangwa badakijijwe, yaba abasenga cyangwa badasenga, igihugu.
havuye umuryango haza igihugu turabibona mu kuntu byagiye biraza nyuma ya ba Adamu na Eva hakaza abagore n'abera nyine umuryango wabananje waguka umuryango umaze kwaguka uko baba benshi uko baforoma igihugu amen amen igihe cya ba Nowa cyari igihugu cy'abantu Nowa akaba afite umuryango munini cyane harimo ibikoko byinshi Imana irarimbura abantu haza abandi amen hama mu nyuma hazaho ku gihugu hagenda haratwara hagenda harababarongozi b'abantu kiretse ko icyo gihugu cyari kirongowe n'Imana ari perezida igaza yishyiraho aho bita abaserukizi batwara icyo gihugu amen ariko uno munsi muri kino gihe hari abo barongozi batwara yaba uri hasi gushika uri hejuru hari abantu bahora basuzugura abantu banyumva kuri bwabo ngo none ngo wewe kubera ko uri dogiteri ufite amashuri waminuje ufite amashuri 150 ushitse imbere y'umupolisi umuhora yaje aravuga ati wanahagarara hari umupolisi numvise inkuru yiwe sinzi ko ari byo ngo yahagaritse perezida Kagame maze nko mu Rwanda atabivuze kuduza hari udashira mu ijana ngo uriruka n'imodoka waramuhagaritse kubera ngo aramuca amahane yoze umukuru w'igihugu niwe gusiza aho hantu ugarutse kumuca amahane pardon nyakubahwa umukuru w'igihugu uri kuriruka muri gitesi imbere amande nayari Haleluya uburongozi bwose aho bugeze kubera ko waragize delegation zo kwibona mu kanya kubera ko waragize delegation ni wayigiriye bibigomba borarika nuko yirenze ko ari uwundi muntu kubera ko muri delegation atari gupenaliza amen rero bariho mu gihugu yaba muto cyangwa mukuru aho bari bose ahajyanye n'uri muri quartier hari abantu bakomeye batwara amazu cumi sinzi ko inzira ngo sinzi ko cumi barimo cyangwa ibarabara hariho babandi bato hari ujejwe isuku aho nazo kudodori wawe n'amahera 2,000 y'isuku kumbura hari ubucero wanashaka unanya afite no mu mufuko uvuga uti wowe kurancereza hakukora umufuko ngo muhite niyo yamuzanye mugabo kubera ko wowe hari urugero akarindi kawe utumva neza aho kagera hariho bidashobora kwikorera ari abantu bashobora kugukorera hari abajejwe security hariho n'umuntu bakwiye mu Rwanda nibyo ndarizi hari ibyo umushikiranganje sinzi bamushikiranganje cyangwa ibintu bijara umuntu akomakomeye rwose yakubise mu security kubera mu buryo guparika ahantu hatari guparikwe ashaka mukubita ngo ati cyangwa nuko akadifise bari nisashani parike perezida arabimenya aramwirukana aramurisanza ku kazi kubera ko yasuzuguye bwa burongozi bwose amen tuko rero abakristo amen nitube turazi neza ko muri iyi minsi turi muri sezo aho tuko turasengera cyane igihugu muri iyi minisiteri turi mu gihe cy'amatora ni byiza ko hageraho ntidupinge gusa ngo dusenge ntuvuge ngo ibintu bihinduke ariko tuvuge ngo Imana tora mu bakristo bawe ntabwo gutuba ngo Donald Trump sinzi Donald Trump ari muri Amerika numva ngo ni umukristo akomakomeye rwose kandi ibyo bari sawa dufate haje bawe perezida nawe perezida hakajaho umuntu wubaha Imana amen wowe ndaza gukura abantu muri Egiputa akabashorera akabatwara kumwe kwa Musa sibyo nawe uzotorwa uri wa muntu amenya ukubaha Imana amen urugero rwawe urumenye uri wa muntu gusaba gushumura abantu ngo cyangwa wowe mu buzima ibibazo nibereye ngo bisa kandi n'akantu gatoya gusa karakubaza amen wamenya rero urugero rwawe igiciro cyari kumenye akarimbi kuko Imana yabishizeho abariho nawe gushira amen hanyuma ku gihugu harimo ubwo gihugu cyabisanye muri Petero wa mbere urongoye hariho perezida tegeka tanze uri umukristo ni wa mbere wo kurikurikiza amen kuko n'uvuga ngo ndakidijwe mu bacu ngo ni mu ijuru bace barara bakurikanye mu Burundi
hamwe tuvuga ngo baguteze ari abo bahora biba nationality muramubumva abantu ngo babakoze amahano ya mbere abaho bashaka gukura ku bwenegihugu nawe gukura ku bwenegihugu cyangwa ugapfa hataragera kubera ko utumviye hari abantu bapfa hataragera kubera ko batumviye ukaja mu gashuka tukabona umugambi w'Imana kubera urugo urobere. Amen. Twese twagira spirituel urumva ngo jewe mbashize mu gashongi kubera ko utumviye uburongozi bwawe ejo urapfa kubera uburobere bwawe. Amen. Hariho perezida, hariho n'abandi benshi babarongo bakurikiyeho, murababona abaminisitiri n'abandi bose, inzego twashizwe imbere haba mu by'iterambere, haba mu by'imicukama, haba mu biti, umwe wese arafise urugero rw'uwo ariko arakorera. Amen. Hanyuma hariho rero ku rugero rugira gatatu eglise, ishengero. Amen. Hariho ishengero rero ishengero nuko ku bubiri bw'amashengero sibyo? Hari ishengero wowe winjiriramo rijya rifite izina rya katolika, rya pantekoti, rya nde, y'amashengero yose tuzi mu Burundi, ayataravuka n'ayazovuka ejo, n'ayamaze kuvuka n'ayamaze kuvaho, hari ni menshi nye murayazi. Iyo niyo twita eglise locale, ishengero twinjiriramo, eglise locale. Ni ukuvuga aratete hariho umudirije w'iryo shengero cyangwa umurongozi waryo ipasitoro. Sibyo, sinzi ko hariho abandi hariho ba bishop batwara hejuru rwose, harimo ba eveke, ba musenyeri kumbure, haba ari hejuru batwara iryo shengero. Rero kumbure kubera ko twebwe abakristo harimo bamwe bamwe two twiga amashuri ya Bibiliya, tuba tuje ngaha, nicyo gituma dutegereza kugatsinda ako kantu. Amen. Nawe uri ku ishuri rya Bibiliya wibwire ko utazi byose. Amen. Hari ibyo utazi. Rero n'ibyo bike uzi, n'ibyo umaze kumenya, si ibyo kujya gupinga. Amen. Si ibyo kujya guhagarara imbere ya pastor mubwira ngo pastor burya rero uje murazi ko neza ku ishuri rya Bibiliya nikiye ngo ndigikorwa guca nikuko oya tujejwe. Icujejwe gusa no kumufasha. Amen. No kumufasha uwo mu pastor wawe. Turabibona dusome mu manifesto cyo cya mbere, Manifesto 1:22. Manifesto 1:22 avuga ngo kandi yamushikirije byose ibishira munsi y'ibirenge vyiwe kandi umuhana ishengero wawe umutwe waryo wo gusumba byose nibyo mubwiye unegesera byose bose. Amen. Yamuhaye ishengero ngo abe mu mutwe waryo wo gusumba byose. Uwo ni Kristo. Amen. Ishengero byose harimo eglise universelle, ya shengero rero twita umubiri wa Kristo. Amen. Le corps de Christ. Umubiri wa Kristo wose, ya eglise itaboneka. Murazi ko ya eglise itaboneka? Urimo cyangwa uri muri katolika gusa? Urimo cyangwa uri muri twin one gusa? Urimo Imana ishimwe utarabonaho hanze, kuko iri shengero niryo rifite umurongozi umwe, Kristo. Iri rifite umurongozi umwe. N'umwe ni Kristo. Amen. Mu gihe ayandi mashengero harimo ibirongowe
Pastor Yohani, irindi Pastor Butoni, irindi Pastor Kivuye, irindi Pastor Nde, bose Pastor Elia wese arabikumbure canke Pastor benshi barambere n'abandi bose benshi bafise amazina kubera hariho ama-eglise locale binjiriramo, hariho amashengero barongoye. Amen. Rero nimba uri mu ishengero rusange iri ryitwa Eglise Universelle, hama ukaba uri mu ishengero locale kuvuga uri mu mashengero abiri, sibyo? Irizo kwinjira nini iririye niryo ryari twumva Pawulo ariko abwira abantu ntimugasibe gukoranira hamwe ngo muterane intege, niryo ryinshi dukoranira hamwe ngo duterane intege, duhanurane, tubwizanye ukuri naho bitagikunda hamwe ari igihe mbere sinzi nyene uno munsi tubifata nko kumenga utagiye muri iri sengero ririye uri umupagani. Ikidini ryatwigishije kumenga umuntu ataja gusenga dimanche ni umupagani, ni umuntu atubaha Imana mu gihe hari iri sengero ritaboneka. Niyo mpamvu rero guca imanza muzi uwo muntu muri kumwe mwicaranye muri bisi canke mwicaranye kwa Kinyozi bariko bararamwa, ntuzi ko yoba ari muri ibi canke ko atari muri ibi. Naho bari muri ibi mureke ashobora kuba ari muri ibi. Amen. Hambere rero rirongowe n'umuntu umwe ari we Kristo, mu gihe ayandi arongowe n'abantu. Rero nimba uririmwo ni sawa neza cyane, utaririmwo nawe ukaba uri muri ibi gusa biraguhaye hange. Amen. Hanyuma niba uri muri ibi ukaba no muri ibi ni neza cyane, kuko uzubaha Kristo ubahe na pastori wawe. Amen. Utari kuvuga ngo narize ishure rya Bibiliya ngo nzi ibintu byinshi, mirongo ya Bibiliya ndarizi, narize mu cigwa cyo gutahura uburongozi, narize obeisance, narize rafwa, narize n'ibindi byose bitaraza mutaramenya byose uzobyiga wumve bagaje kwe, wumve uhagaze neza. Utugenda mu ishengero utangura wabonye unazi mu gukurikiza umwanya, unazi nyine abakozi b'Imana bambara we wabonye ikintu cyatahura uburongozi. Kino kigo kidutahuza ko uri mu ishengero, ukaba uri mu ishengero universelle, ukaba winjira no muri eglise locale, pastori wawe ni umurongozi wawe. Amen. Arakurongoye wavye nkawatubira. Urabyumva? Nyuma y'igihugu, nyuma y'umuryango haraza pastori, uramuha raporo. Haleluya. Uratahura ko pastor ari umurongozi wawe. Amen. Uramuha icyandi ukabubwira uti jewe urya spirituelema mpagaze uku, raporo y'ukwezi nabwiye ubutumwa abantu bangana uku cyane byarangoye kuvuga ubutumwa kuno kwezi, wikontorora gute ko raporo ni ubutuma ukontorora. Amen. Tuzobibona mu cyitwa delegation de l'autorité ko umuntu adahabwa uburongozi mu gihe nawe atazi gutanga raporo. Amen. Haleluya. Turi kumwe raporo rero. Amen. Hanyuma inyuma y'ibyo hariho rero akazi wagafise, akazi ku kazi hariho umukoresha, umukoresha niwe aba agukoresha, kandi aba rero turamubaha cyane gusumba mbere n'abakingantahe n'abapastori bacu, sibyo? usanga aribo twubaha rwose. Agutelefone umenye umutima uravuye, sibyo? kumbure mese ntashobora gutahura kubera we wari umudandaza, ashobora kuba yikoresha cyangwa usanga yari yaciye ku kazi kanaka. Voilà. Mbega bibiri tubwira ikirera kuri abo Abanyefeso 6:5-9. Abanyefeso 6:5-9. turabishima ijambo ry'Imana tubwira.
Abanyefeso 5:6 nako Efeso 6:5-9 bavuga mwumvire bashoboja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo mububashe muhindagakitse mutagira ubupfunya mu mitima yanyu ntimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu ariko mubakorere nk'abagurano ba Kristo mukora ibyo Imana igomba bivuye mu mutima mubakorere mushize gucira nk'abakorera shobuja mukuru mube nk'abakorera abantu kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze icyiza azocishurwa na shebuja niyo yoba umugurana canke uwitegereza namwe ba shobuja mubagirire mutyo nyene mwirinda kubakangisha kuko muzi yuko shobuja muzangiye ari mwinjiro kandi arabanura abantu ku butoni. Amen. Haleluya. Mu bizinga dutegereza kumerana mu magirirane. Amen. Duhinda kariya gashitsi nyene ni biblique. Amen. Duhinda gashitsi mubyutse ko bagashizemo tubakorera duhinda gashitsi kuko tuzi neza yuko turiko turakorera databuja mukuru. Amen. Mwitwaretse dutoyi bazomuzeza na binini niko biri tubwira sibyo. Rero tubakorere neza, tubasengere, tubakorere neza nk'uko bikwiriye hano twebwe dutwarana turasaba ko dusibye mwumvise ijambo ry'Imana ritubwiye. Amen. Tubatware neza ntitubakangishe amamenasi. Hari igihe umubwira ngo ndagufuse ngo ejo nzi no gutekera impuzu nzi no kumviramo cyane ko tubakoresha kandi amakonta tubaha ugasanga turabakangisha udakoze ibintu ngenda gukata umushahara wihendume n'iyo sahani wihendugiremo kandi nawe uzi neza kuri kagarara kazi. Amen. Twifate nk'abakozi b'Imana nk'abantu tuzi Imana nk'abakristo. Amen. Umenye ko ico uwo mutoyi umukozi akoze agikoze kumbura atagishaka upeze. Amen. Upime tuko turaburongowe nawe umurongozi ahantu baza burongowe ntubakangishe njyewe ntatashe nturyame wihane uryame ngasanga waryamye nkadodora kamwe ntunyugurure turaregana ukamukangisha. Mwumvise ko twirinde gukangisha. Amen. tuko turaza hanyuma hari ikintu gikomeye cyane kigira 5 cyitwa ngo la conscience. Agatima nawe la conscience ikintu rero iki agatima nama kawe umutima wawe cyangwa tukwagize. Pawulo abwira Timoteyo ngo ntukagire umutima ukwagize ikibi. Nibyo. Amen. Kugira ikintu kikwagiriza ku mutima ikibi uciye mbere rero ukaba ugifise. Timoteyo wa mbere 1:18-19 la conscience nene uburongozi kuri wewe. Tegeza no kubwisuzumiraho kavuga uti mbere mu burongozi buntwara bwitwa agatima nawe ntanze raporo bigenda gute ubwo hari ikintu kinshira urubanza ubwo hari ikintu mu mutima ubona ko nakora neza hari urubanza ariko racika. Amen. Soma twumva iri byirizwa nari muhawe mwana wanjye Timoteyo nk'uko babwishwa n'Imana bavuze ko ngufashwe natwe kurwana intambara ugumye kwizera ufise umutima utari n'icyo ubatiza ikibi. Amen.
ibyo bamwe bashibuye bakamera nk'ubwato busaza yego by'ubwizera. amen bakamera nk'ubwato busaza iryo jwi uryirukanye ni hamwe uburobere buca buza amen uciho umurobere usanga wabaye umurobere kubera ko harimo la conscience ituma umenya ko uri umuntu amen harimo na l'esprit saint ndagukora muri esprit yawe regura dekoye ukabyuka ukaryama ukikangura ugatanga raporo ukiha raporo wenyine bavuga uti burya hari ikintu kiko kiranyagiriza ikintu byiza ko no gutanga yenda ati mwebwe nihagira kubyo gutanga ishyano ryawe ukumva mu mutima wawe harimo umuntu mugifitanye akantu k'akabifu ibyo by'amashikanwa byo gusenga kwa muntu byo by'ubwirane byo byanagusakiye by'amasere n'ibiti bandushiraho bandugenda uca muri biriya la conscience kagatima namo ukumva hari ikintu uriko urakorera Imana harimo la conscience mbi wa mutima ukwagiriza icyaha harimo icyiyumviro cyo kukwagiriza ikintu kinaka nawe ukaba ari icyaha mbwa ikintu utarakora murazi hari igihe Imana ituha itegeko ryo gukora ikintu kanaka dufatanye nko gufasha umuntu kumbura hariyo murazi ko hariho amabwiriza Imana itanditse sibyo amabwiriza ugomba ku munsi ku munsi ni nacyo gituma yavuze ngo byoba bigoye mu gihe umutunzi yokwinjira mu bwami bw'ijuru byakwiye kukigira icyo kintu ntibyakwiye kuri wa muntu yari intungane rwose kuba yari atunze amaraza ati mwigisha mwiza ngira no kuri ikintu wakora kugira ngo ngirene njye mu bwami bw'ijuru rero turi kuri kose birahari aramudondaguri usenga Imana yo zarararara sondera se nyanyo ko nukuri nuri kurirusha jeje narabishidije kuva jewe jendera ngo ibyo byose ngahandika yacu wumva rero mu munyine yaramwe yarazi rero hari ikintu kimwe gusubuta genda ufate ibyo utunze byose rero nawe aho byanditse mu mabwirwa ya Musa hariho amategeko Imana itanditse iguha ku munsi ku munsi amen iyaguha ku munsi ku munsi amen rero ayo mategeko niyo conscience yawe kubwira Imana ikakubwira nk'ubu ikakubwira ati genda rero tanga ibyo byose ubihereza bose hanyuma utumurikire akagenda ababaye kubera ko yari afite ibintu byinshi akunda akagenda ashavuye cyiko nari nzi ko ndi perfect ko nzi ko meze neza n'uyu mubwire nawe n'ibiki kumbe wewe Imana izagira itegeko nawe Imana ashobora gushaka wowe ukumva yari kutunganiye Imana niga gushaka umutima ati genda hasa ubwizo rijya konti yawe yose ubakira inzu naka wamupakaza ari bakuru muganga ntanza kwisi bariko barabirukana ibyo rijya konti yawe byo kumwakira hajya kubera wowe uvuga uti genda atunganiye imbere y'Imana amabwiriza yose kuva kuri rimwe gushika ku 10 yose narayakwize batugenda umeze neza ukaja kuvuga ubutumwa bw'iki mugabo conscience yawe umubwira ati wa muntu heba rero ibyo bintu wari uriko urakorera Imana n'ibyo ari sawa mugabo hariho ikintu umutima wawe uriko urakubwira genda ubanze gitunganye amen genda ubanze gitunganye ugishitse umaze kugishitsa uzi imbere y'Imana amen turarabira ubwo burongozi bwose uko ari bitanu kumbura hariho nawe uburongozi ufise hariho nawe uburongozi ufise wifiseko kumbura tutavuze muri ubu butanu sinzi ko buhari sinzi ko butahari buhari ubwubahirize n'umusenge amen deyade twandike deyade tuzotanga mu nziza ikibazo cya mbere tanga uburorero bw'abantu batatu bumviye uburongozi bwabo
muri bibiliya. Tanga uburorero bw'abantu batatu bumviye uburongozi bwabo muri bibiliya. Dufite uburongozi bwinshi, hari uburongozi bw'Imana, hari uburongozi indirect. Abantu batatu muri bibiliya bumviye uburongozi. Ikibazo cya kabiri, niyo muri ikibazo cya kabiri, tuhejeje kwiga ibijyanye n'uburongozi, tumaze kwiga ibijyanye n'uburongozi, gira urutonde rw'uburongozi uko bukurikirana ku buzima bwawe. Uhejeje kwiga cyangwa inyuma yo kwiga ibijyanye n'uburongozi, tanga urutonde uko uburongozi bukurikirana ku buzima bwawe. Ni ukuvuga umuntu wese arivuga, yewe naka, hejuru yanjye hari uyu, hejuru agakurikira uyu, ni ukuvuga turi ngaha, wowe uri ngaha, hejuru yawe hari inde, hejuru yawe hari inde, inyuma y'uyu haza nde, urushaho ugera ku mpano. Nibaza ko uri hejuru ari Imana, sibyo? Cyangwa ugahera ku Mana ugashunguruka gushikaho wishikiye. Amen. Tuzoyitanga ku munsi wa Mungu uza. Imana ibahezagire cyane, ibahe kubandanya ibyigwa byanyu neza. Amen.